Wizera urabona ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Nakizwa twari turi mu rushengero, ariko kandi by'ukuri no munsi numvise gushimira Imana. Hari igihe uba mu rushengero ukaba mu burezi ukagira ibyo uhabwa byiza. Nibuka ibihe byo gusenga twaba dufise, iyo myanya yo gusenga twaba dufise, iyo ugikizwa hari igihe utaba ibintu bimwe bimwe ubizi cyangwa ubisobanukiwe. Ndiko ndavuga cyane kuri aba bantu usanga uno munsi muri eglise muri bashasha, muri abakristo bashasha, niho ugikizwa canke ujuva muri indi shengero, ariko kumbura ukaza kwisanga aho wabaye canke aho wakuriye ntiwigeze uba mu ishengero canke uba mu buzima wigishwa ikintu citwa gusenga canke kuba imbere y'Imana, gufata igihe cyo kuba imbere y'Imana, gufata igihe cyo kuba mu nyonga y'Imana. Uravyumva? Ugasanga rero wumva ari ibintu biri étrange, wumva umenga ikibi rero nuko kenshi usanga bene ivyo bintu iyo bigushikiye ukumva ikintu ntacuzi canke ntaco utahura, ikintu gihora kiba kibi n'igihe Satani acaza akagutera kumva umenga wowe ivyo ntibikuraba, canke ukumva umenga uzosaba abandi babigufasha ariko wewe ntibikuraba kuko wiyumva umenga ico kintu ntacuzi, ntaco wigeze kumenya canke ntaco wigeze kubamwo. Ako ndagomba kubabwira ngo ikintu cyose kirigwa, ikintu cyose Bibiliya itwigisha ko urashobora kuciga, kirashobora kuba develope, kirashobora gukuzwa, ikintu cyose urashobora kuciga. Rero mu minsi nk'iyi iyo tuba turiko turasenga turiga gusenga, kandi urakeneye kwiga gusenga, urakeneye kwiga guha umwanya Imana kugira ngo uyivugishe nayo nikuvugishe. Namwe nibuka ingene twaba dufise ibihe by'amasengesho, imyanya yo gusenga, ukiga kwisonzesha, rimwe bikakunanira, rimwe ugasanga wafunguye, kindi gihe ugasanga inzara yakwishe, kindi gihe ukabishobora, uravyumva, ikindi gihe ukaba baruti vyananiye. Utafungura iminsi ngaho igahera gutyo, ariko ugasanga rimwe na rimwe muri iyo myaka, rimwe na rimwe ukiri umujene, hari igihe ukora ikintu kubera igishika ufitiye Imana n'inyota ufitiye Imana, kandi kuko ikintu wumva ucigishwa ukumva ubushobozi bwacu, ariko rimwe na rimwe ugasanga nta uravyumva, nta ma responsabilité ufise ngo uhangane n'ibibazo, kuko kenshi umuntu arashobora guhangana n'ibibazo bikomeye rimwe na rimwe iyo afise ibimuraba canke ivyo ari wagomba gutunganya. So rero muri ayo masengesho naho twaba turi bato, ariko ndashimira Imana ko byatwigishije gusenga. Hari ikintu ushobora kuvuga uti iki kintu mu mibereho mu kukibamwo ubuzima bwanje bwaracigishijwe, ukavuga uti noba narahawe, iki ni ikintu gikomeye cagize impact ku buzima bwanje, kandi no munsi kikintunga kugira ubwo bucuti n'Imana, kugira niro migenderanire n'Imana, kumva ari ibintu bifise agaciro mu buzima bwanje, mu mutima wanje. Igihe twabikora turi bato, nabibabwiye kumbure hari igihe uba ukora ikintu utazi n'igituma uriko uragikora canke kuko wacigishijwe wagitahuye, ariko ndashimira Imana kuko hari ibintu ukundishwa no kubikora. Iyo wabaye mu buzima bwo gusenga urakunda amasengesho, iyo wabaye mu buzima bwo kunywana n'Imana ni ikintu uhora ukumbura n'igihe wowe wagiye mu ntege nke, n'igihe wowe uri kurananirwa mu gakiza, wumva ari ikintu ukumbura, wumva ari ikintu ugaruka ushaka kurondera kuko uba warakibayemo. Hama kandi niyo utanguye gukura muri ya myaka ugahangana n'ibibazo, uba waramaze kurangirwa inzira yo kubikemura, ntuba ukigiye kwiga gusenga kubera ibibazo bije, ariko wirukira ya Mana wigishijwe
kurondera atani ibibazo uragira, ugasanga mu mwanya muto hariho couverture, hariho grâce, hariho protection, hariho ikirere ubuzima bwawe bwiga kubamwo, kuko ico kintu ufise ico kizi muko murangiza agashengero ry'Imana. Pana guha imitwaro abandi, si bibi gusaba abandi ko badusengera, ariko ni bibi gutuma abandi aho bagushikira wowe utishikirayo. Mu buzima urashobora guhura n'abantu, n'umuntu akagukonekta n'umuntu akomeye ukeneye, ukavuga uti wakoze kumpa contact z'ujya muntu, wakoze kumpuza n'ujya muntu, ariko nta muntu n'umwe akeneye kwamahuzwa. Iyo ubishoboye nawe urisabira contact direct kugira ngo wa muntu akomeye nawe ushoboye kumushikira. Siko abantu b'Imana. Rero ni vyiza ko dutuma abantu kudusengera, ariko ni vyiza ko tutagarukira mu gutuma abantu kudusengera. Ni vyiza yuko twiga na twebwe kwishikira, cane cane igihe Imana itatwankiye kwinjira canke itatwankiye kuyegera. Nawe wige kwishikira, nawe we uvyige. Hari abantu tuba turi mu masengesho nk'uko uko iminsi 40 kumva umuntu avuze ati je narisonzesheje umunsi wa mbere umunsi wa kabiri bica birananira naciye ndabihagarika. Ariko ndashaka kuvuga ikintu kimwe ngo naho bikunanira ubandanye, kuko gusenga si antibiotique, aho bavuga ngo utayinyoye canke usivye ngo ubuhejeje kwica umuti. Oya, nivyakunanira usubire. Yesu ashimwe cyane. Bwira umucyo ati nivyakunanira ubandanye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana yaratugeneye ahantu ihura natwe. Imana yaratugeneye ikintu canke uburyo ihura natwe. Iyo twitavye rendez-vous irakora. Vyukuri jewe iminsi 40 nk'uko yigeze tugasengera hamwe nk'ishengero, hari ikintu nshaka kuvuga. Hari igihe usanga iyo turi mu masengesho nk'uku hariho abantu usanga kwisonzesha warabimenyereye nta nico bikugira, kubera usanzwe utanafungura kenshi. Sivyo ko mutwenza, ugasanga rero ntacu vyumvamwo, nibisanzwe, ni zindi hopa uretse gufungura, ariko nta kigize. Ako ndashaka no kubwira nabo bantu bamenyere kwisonzesha, bisa nk'uko umenga ntaco bibatwaye cyane. Ndagomba kubabwira yuko kwisonzesha ntibihagaze gusa mu kudafungura, ariko bihagaze no kuri iyo attention, no kuri uko kuntu wibutswa muri iyo minsi ufashe yo gusenga yuko ari minsi iri special ufashe kubw'Imana, kugira ngo yiyumvire ko muri iyo minsi gusoma ijambo ry'Imana bikagwira kurusha uko wari usanzwe ubikora, kandi muri iyo minsi gufata imyanya yawe n'Imana mu temps libre yawe, yaba igitondo cawe, yaba uvyuka gusenga saa 6 z'ijoro, yaba uvyuka gusenga saa 9 canke saa 10, yaba mu myanya yawe ya pause ya midi uyikonsakra ku mwanya wa meditation, ukavuga uti Imana muri iyi minsi ndi kumwe nawe, muri iyi minsi ndiko ndakwiyumvirako. Ico kiraruta kwisonzesha, ico kiraruta kudafungura, kuko ico ni kintu kigufasha kuguma wibuka ivyo urimo, wibuka ivyo urimo, wibuka ivyo uri kuritwararika cane, wibuka ibihe bitandukanye urimo. Muri ico gihe c'imyanya yacu yo kwisonzesha hariho nibihinduka muri activite zawe, hariho nibihinduka mu byo ushobora guhindura muri emploi du temps yawe, ukuntu yidisposa. Nimba ufise ikintu cahora gitwara umwanya wawe cane, nimba ufise ikintu cahora gitwara inkomezi cawe cane, nimba ufise ibintu wahora utakazamo amasaha menshi, ukagenda uraba ibidakenewe bitajanye na responsabilité usabwa n'Imana canke usabwa n'igihugu canke usabwa n'umuryango, ukavuga uti ibi ngira ndabihagarike kubw'iminsi yo gusenga. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi biraborohera kwisonzesha bakareka gufungura kurusha discipline ijanye no kwisonzesha nigora abantu, kuko usanga umuntu yisonzesheje ariko ari muri desordre. Bamwe bakaraba
bariko barirukanka mu bintu batari bakwiye kubamo, kuko badatahura yuko uwo mwanya ari umwanya wabo wa meditation, ari umwanya wabo wo guha akaryo Imana. Hari igihe usanga ufise amapassion, hari ibintu ukunda kuraba, hari ibintu ukunda gukurikirana, hari amasaha menshi televiziyo igutwara kuravyumva, hari ayandi mapassion ufise mu buzima bwawe agutwara umwanya, agutwara ivyimviro. Ivyo byose ukavuga ati kuko muri iyi minsi ndi mu minsi yo gusenga, iki kintu reka ndagihagarike ndakirindirize, kuko kirantwara umwanya, kiransamaza, kirambuza kuba imbere y'Imana uko bikwiriye. Turiko turumvikana? Ni ukuvuga ngo iyo wisonzesheje ntushobora kuguma ufise mode de vie wari usanganywe mu yindi minsi no mu bindi bihe, kuko bivuga ngo attention yose wayihaye ico Imana igomba kukuvugishako. Ni ukuvuga ngo wa mwanya wawe n'Imana uriyongera, wa mwanya wawe n'Imana urarushiriza kuba mwinshi ko wari usanzwe ufise. Haleluya. Naho uza gusanga mu minsi y'amasengesho hari ibintu wahungukiye, kuko Satani ntaco bimutwaye yuko twisonzesha, ariko tukaguma tuyerera mu vyimviro no muri discipline y'ubuzima, tukaguma turi muri ya désordre y'imisi yose. Ntaco bimutwara, uricwa n'inzara, kumbura icuza kuhunguka, uraza gutakaza ibiro bike, uravyumva, ariko mu buryo bw'impwemu ataco wunguka, kuko wakoze igikorwa ariko umutima n'impwemu yawe ntibiri muri ico gikorwa wakoze. Amina. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Rero nimba atani ivyo umenyereye, aho ukaba ufise ivyo usengera, ukaba ufise ivyo ushaka kuzana imbere y'Imana, ukaba ufise ivyo ushaka gusiguza Imana, ukaba ufise ivyo ushaka ko Imana igutahuza, ukaba ufise ivyo ufisemo kuzazanirwa, ukeneyemo umuco w'Imana, ndashaka gutumira muri imisi y'amasengesho. Igihe tuzoba turi ngaha, haba mu bitondo, haba ku murango, canke haba amasaha yo kumugoroba, ndashaka gutumira kugira ngo ufate uwo mwanya hamwe natwe tujane muri urwo rugendo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Wazi ikintu gero kintangaza mu minsi nk'iyo turiko turasenga, hari igihe twinjira nk'uko muri 40 jours, je nama mfise imitwaro y'abantu turiko turasenga, bafise ibibazo, bafise intambara bariko baracamo. Wamusanga chaque période hariho abantu mbanzi yuko ndikoreye imitwaro yabo, barayinsangije, turiko turasenga, turakeneye kubona Imana, urazi ibibazo vyabo, ariko wagira gutyo ukamuhamagara wa muntu ukavuga ati mbega turi kumwe muri iyi minsi, yo yashaka sidaronka umwanya, kuko uri mu biki none, wari sidaronka umwanya ako gapasita kusavye unsengero unyibuke muri ayo masengesho. Kumva uwo muteri grenade, kuko ubuvuga uti none kubera iki jewe ushaka ko nikorera umutwaro wawe, wowe utari kura wikorera, kubera ko ushaka ko jewe ngenda imbere y'Imana ku bwawe, wowe ubwawe utari kurashaka kugenda imbere y'Imana ku bwawe, kubera ikuzi kuri kuragwana, uri kuragwanywa, uri mu muriro, ariko ntuze mu kibanza. Dawa ya moto ni nini? Dawa ya moto ni nini? Kama kunapitia kipindi cha moto, mtafute Bwana wa moto, haleluya, ashughulikie hiyo moto ingine yenye kina kusumbua. Unanisikia ndugu yangu? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Imana yaratunejereje, Imana yaraduteye iteka, yaradutumiye ahantu ibintu bikoreka, yaradutumiye ahantu ibintu bihinduka, yaradutumiye ahantu natwege ducika hafi nk'utumana. Haleluya. Akatugira imbeya z'umuriro, tukabona impinduka, tukabona victoire, tukabona inkomezi mu gihe tuba dukeneye inkomezi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umunsi umwe twaragiye ahantu na madamu tugiye kwigisha, ndibuka uwo mudamu yari afise inda, yahora asengera ngaha kera, arambwira ati pastor je nasengera muri life center, turiko turaganira, ambwira ngo muri life center hari ikintu nahigiye, yari muri ndi shengera, aravuga ati muri life center narahigiye gusenga, narize gusenga. Haleluya. Narahigiye gusenga, numva birangyoheye, kuko burya hari ikintu ushobora kwigisha umuntu ukavuga uti naho yoja muri Mali, naho yoja muri Somali, naho yogenda muri Afghanistan, hari ikintu iyo umuntu yatahuye atazopfa acitse umukene w'ubuntu bw'Imana igihe yagitahuye akacigako. Ndatahura rero yuko ushobora kuba waravuye muri eglise idashira imbere cyane ikintu cyo gusenga, idafata umwanya cyane wo gusenga, kumva birakwanuya canke bikakurambira canke bikakubana birebire,
canke wagira kigoro ukaza gusenga waza ngaha mu ndwi ugasanga turiko turisengera gusa ukavuga ati none baza kwigisha ryari ugasanga ntitwigishije none baza kuvuga ijambo gute ntazo bavuze twasenze kumva umenga biko birakurambira ako ndashaka gutera intege wemere mpemuyera kwigisha Yesu ashimwe cyane urabizi ishengero ryose Imana irarihamagara ikariha akaranga mutima ishengero ryose rafise DNA canke novana ishengero ryose rafise identité spirituelle canke rafise angle ya révélation riba rifise mwishengero ryose ugiyemwo n'igihe utazobura ngaha muri live center ndakwankuhaje igihe cyose hari igihe utabuzi n'igituma uri ngaha ariko ndemera yuko kuba uri umumambre wa hano hantu hari igituma Imana yakuzanye aha hantu kuba uri mu bantu badukurikirana iminsi yose muri izi periode zose wa muri online hari igituma Imana yaguhaye kudukurikirana rero iyo uri ahantu ugomba gutahura umutima waho ukiga ibiri imbere y'ibindi ukiga ico Imana yabahaye icarico ukakivomako kuko birashobora gushika saison izokurikira ukazokwimugwa ukaba uri mu kindi gihugu canke uri mu rindi shengero ngaha mu gihugu ukaba udasengera ngaha ariko saison Imana yakwemereye gucika uwo muri live center hariho ivyo Imana yiteze kudepoza mu buzima bwawe rero iyo ubaye muri famille yawe spirituelle ariko utari kura beneficia grâce Imana iba yaratanze aho hantu canke utari kurakira ivyo Imana yatanze uwo mwanya wawe wo kubaho hantu umeze nk'umwanya ugupfuye kubusa kuko utabeneficia kuri grâce Imana iba yasutse ahantu imisi yose uko yakabaye uko ukwezi guhera tuba turi mu masengesho siko twama tuba tubira mu masengesho ako urashobora kwisanga umaze imyaka 2, 3, 4 ivyo bintu wama wumva atari ivyawe ariko kandi atari kubera utabikeneye ariko ari kubera wumva bitari muri culture yawe chrétienne kuko ntavyo wigeze ubamwo ukumva ko bidakenewe ugasanga rero uri ngaha uri umumambre wo muri life center ariko hari ibintu Imana yaduhaye utari kuraronka atari uko wewe yabikwimye ariko ari uko utamenye aho uri uko hameze n'igishigwa imbere n'ikindi haleluya ni muri uwo mutima rero nshaka gutera intege umuntu wese kumubwira ngo kuba imbere y'Imana ni ivy'agaciro hari umuntu nshaka kubasomera ngaha muri Bibiliya muri Luka igice ca 10 ku murongo wa 38 uyu n'umugore muri Bibiliya batubwira ko ndamuvuga ko muri Luka igice ca 10 ku murongo wa 38 gushika ku murongo wa 42 maze bariko bashika mu mihana umugore yitwa Marita aramwakira amushikiza mu nzu yiwe uwo yari afise mwene nyina yitwa Maria yicara imbere y'ibirenge vy'umwami Yesu yumva ijambo ryiwe ariko Marita ahagarikira umutima kuzimana vyinshi aramwegera aramubwira ati mugenzi nibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikorwa nuko mubarire amfashe umwami Yesu aramwishura ati Marita Marita uriganyira wigora muri vyinshi ariko ibikwiye gose ni kimwe kuko Maria ahisemwo umugabane mwiza atazokwakwa Mashwa guhindura iyo micro ingene ivuga merci Jean chapitre 11 verset 32 kugeza kuri 33 Yohani igice ca 11 32 kugeza kuri 33 Maria ashitse aho Yesu ari amubonye yikubita imbere y'ibirenge vyiwe ati mugenzi iyo waba ari hano musazanje ntaba yahwereye Yesu abonye ko arira n'abayuda bari kumwe nawe barira agira ikigumbagumba mu mutima arawuhagarika Jean 12 verset 1 kugeza kuri verset 3 nuko hasigaye iminsi 6 Pasika igashika Yesu aja i Betania niho Lazaro yaba umwe Yesu yazuye mu bapfuye barahamuzimanira Marita yarahereza kandi na Lazaro yari umwe mu bicaranye nawe basangira maze Maria yabira ingero y'amavuta atamirana y'igiciro kinini cyane y'agati kitwa narada
ayasiga ku birenge vya Yesu, abihanaguza umushasi wiwe, kandi inzu yose itamiranamwo ayo mavuta. Haleluya. Uyu mugore dusomye n'uwo Bibiliya yitwa Marie de Béthanie. Marie de Béthanie, kuko muri Bibiliya hariho ba Maria, nimba nibuka neza muri Nouveau Testament barashobora kuba ari ba Maria 4, Bibiliya itubarira ko canke 3. Uyu Marie de Béthanie ni umwe mu bagore nibaza yatahuye ikintu uno munsi novuga kitari populaire, ikintu kidakundwa cane canke ikintu kitirukigwa gose. Uyu mugore yari yaratahuye ikintu kidasanzwe citwa kuba hafi ya Yesu, kwegera Yesu. Kimwe mu bintu bitangaje kuri uyu mugore ubisomye ukaraba ubona Yesu igihe cose amuvugako, kuko Bibiliya yamuvuze muri ibi bice 3 twasomye, nta handi hantu tumubona kenshi Bibiliya imutubarirako. Uyu mugore yari umukunzi wa Yesu, hamwe yari yicaye ku birenge vya Yesu, ahandi ari mu baje kuraba Yesu mwene wabo Lazare yapfuye. Ariko ugiye ukaraba conversation Yesu yagize na Marita, igihe Marita aza kumuvugisha kuvyo urupfu rwa mwene wabo Lazare, ubona Yesu ngene yishura Marita, amwishura wumva harimo amakari, kandi wumva umenga ntiyamworoheje. Ariko usomye ngene Yesu yishura Maria, Bibiliya ivuga ngo Maria amaze kumubwira ngo iyo waza kuburi ngaha mwene wacu ntiyari gupfa. Bibiliya ivuga ngo uyu mugore amaze kuvuga ayo majambo, ngo Yesu yumva agahinda mu mutima, Yesu yumva ababaye mu mutima. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu yumva ababaye mu mutima, yumva hari ikintu ashaka kugira gute, ashaka kubikorera. Bwana sifiwe sana. Amen. Urabona Yesu yari afise sensibilité idasanzwe ku buzima bw'uyu mugore. Ariko kandi uyu mugore n'ikindi gihe yamusutse kwa amavuta, biratangaza. Ubonye Yesu ubona adefanda Maria igihe cose, ubona amutanga kwa karorero, ubona Yesu amugaragaza nka reference, amwerekana nk'ugomba kwiganwa. Ubona Yesu amuprotege igihe abigishwa bari biko baramwataka kubera ariko aramusukako. Ubona uyu mugore hari ahantu Yesu yari afise ukuntu amuryoherewe. Ariko ugerageje kuraba ubuzima bw'uyu mugore, nta kindi kintu gikomeye yakoze muri Bibiliya. Uyu mugore ntiyari afise ministeri ikomeye, uyu mugore nta eglise yatanguje, uyu mugore nta bitangaza yakoreshejwe, uyu mugore nta epitre yanditse, nta gitabo na kimwe cyo muri Bible yanditse. Uyu mugore nta kintu na kimwe tubona muri Bible kindi batubwira ko yakoze. Ariko ikintu kimwe tubona ko uyu mugore, tubona umugore yarakunda Yesu. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugore yarakunda Yesu. Hari igihe twibaza yuko amasengesho ari ikintu c'abantu bashaka gukorera Imana. Hari igihe twibaza ko amasengesho ari ikintu c'abantu bafise umuhamagaro. Wanabona umuntu ariko arasenga cyane kwaze unatakugiye uko pasteur kuravyumva, kuko ubona ko afise ishaka, kubera ubona ko afise igishika cinshi c'Imana. Ariko kandi ndagomba kuvuga ngo ico ni ca kinyoma Satani azana mu buzima bwacu kugira ngo atwibe. Uyu mugore ntiyari umupastori, uyu mugore ntiyari umuntu ahambaye, ariko tubona uyu mugore yari yaratahuye ikintu gikomeye, yari yaratahuye ikintu citwa kurondera Yesu, guha agaciro presence y'Imana, kuba ku birenge vya Yesu, kuza kumurondera, kuza kumwihweza, kuza kumuvugisha, ataje kumubwira amaproje canke ibiki, ariko ashaka kumwumva, ashaka kwakira do sa part. Biranatangaza ingene Yesu yamufashe nk'umuntu w'akarorero, akamwerekana akagira gute. Ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe, nimba usengera ngaha muri Life Center, kimwe mu bintu bikomeye Imana yahaye umutima wacu muri iri shengero ni ijambo rya transformation, ni ijambo ry'impinduka. Ariko ico no kwita umutima principal canke akaranga mutima kagize ico kintu gatuma ivyo bintu bishobora gushoboka no mu buzima bwawe, nuko turi shengero rihagarara cyane ku kintu kijanye n'imigenderanire yawe n'Imana. Mu butumwa bwinshi mwumva canke mukunda canke mupartaja, burafise ico bukunda kuvuga ku bijanye n'ubucuti bwacu n'Imana, relation yacu n'Imana. Ndagomba kubabwira ngo mu buzima bw'ivy'impwemo narabonye abantu benshi bakunda kwiga, abantu benshi bakunda gusoma, abantu benshi bakunda kugira ubushakashatsi mu bintu vy'Imana, abantu benshi bakunda kugira ama recherche,
ariko nagomba kubwira ikintu kimwe ngo urashobora kwiga ama verite menshi biblique, urashobora kwiga ama principe menshi biblique, urashobora kugira ama école biblique menshi, urashobora guhura n'abigisha benshi, urashobora kwigishwa ama principe igihumbi yo kuroranirwa mu rugendo rwawe rw'agakiza, ariko sindabona ikintu kinganya amasengesho mu gutuma turonka ububasha bwo gutambukira mu byo twigishijwe. Kuko Bibiliya ivuga ngo la connaissance enfle d'orgueil. Iyo uzi vyinshi biravyimbisha umutwe wawe, ariko ntibisobanura ko ari kubitambukiramo. Ikintu kidufasha kuronka ubushobozi bwo kugendana n'Imana, dufise ubuzima bw'intsinzi, dufise ubuzima buryoshe kandi dufise ubuzima bushitsa ico Imana yabuhamagariye, n'igihe ubuzima bwawe uba ufise iki kintu cyo gusenga. Nico gituma Yesu yaha agaciro uyu mugore, agaha agaciro ivyo uyu mugore akora, akadefanda, kuko uyu mugore yari umuntu ari relationnel, yari umuntu muri approche yiwe ya Yesu yari imigenderanire. Imigenderanire. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Imigenderanire yacu n'Imana nta handi yubakirwa, nta handi ikoregwa atari muri ubu buzima bwo gusenga. Ndagomba nkosora ikintu nakiganire n'umuntu mu ndwi iheze. Ndagomba gukosora ikintu. Ntidukwiye kumva iyo tuvuza amasengesho, ntidukwiye kumva yuko turiko turavuga ngo dutumiye abafise ingorane. Ndanabivuga iyo tuvuga ku byo inyigisho z'amakouple. Iyo duhamagaye abubatse kuza mu bikorwa n'ibikorane byacu, abaza muri ivyo bikorane si kuvuga ko bafise ingorane mu rugo, ariko hari ibintu dukora atari uko dufise ingorane, ariko kuko bikwiriye ko bikorwa, kandi kuko dukeneye kongerezwa ubwenge n'inkomezi mu byo dusanzwe turiko turakora. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ibi byo kuvuga ngo je vraiment ngo je ndi mu bisubizo vraiment ngo je Imana yaranyishuye vraiment ngo uyu mwaka nta 40 jours nzozamo. 40 jours si yabagowe, niturabagogwa, ariko kuza gusenga ni igikorwa c'abakunzi b'Imana. Twaremewe kubana n'Imana. Ndakeneye Imana mu buzima bwanje, ndakeneye Imana mu madecision mfata, ndakeneye Imana muri orientation njamo, ndakeneye Imana mu vyo nkora kuko ni vyayo si ivyanje, ndakeneye Imana mu buzima bwanje, ndayikeneye ndakeneye Imana yanje nk'icaremwe nayo. Haleluya. Kuko ni mpwemu kandi yandemye mfise impwemu. Ndakeneye Imana kujya nkeneye gufungura, nkeneye koga, ndakeneye Imana atari kubera nza kuyirondera ngo hango ndafise imitwaro. Ego ni mitwaro ndayizana kuko ni papa, ariko na hatani imitwaro mfise ndatahura ndi conscient ku buzima bwanje burakeneye Imana. Ibi bintu abantu b'Imana byo kuza kugira ngo juste ngo Imana ngo jengo 40 jours igeze ngo vuba ngo narinda ikeneye ngo mfise ibibazo byinshi. Ndaje kubabwira umunsi muri kino gitondo, Yesu si umumekanisi. Umumekanisi niwe tugenda kugira ngo afixe ivyononekaye mu miduga yacu. Bwira umucana ati Yesu si umumekanisi, ni Imana. Ni Imana. Haleluya. Aramerita attention yawe, aramerita umwanya wawe, aramerita ivyimviro vyawe n'ubwenge bwawe n'inkomezi zawe ko biba investi muri we. Nimba hari umuntu yanteye blague ejo bundi, ako mbanze mvuge ngo nimba hari abantu atamigenderanire tugirana nabo n'abamekanisi, nta muntu n'umwe akeneye kuba umugenzi w'umumekanisi kiretse imodoka yiwe. Rero umuntu yaranteye inkuru ejo bundi avuga ngo iyo urinze ubona umumekanisi agutumira muri dote, iyo modoka yawe uyihebe kuko ibara ryaraguye. Yani iyo ubujama bwawe n'umumekanisi bwabaye bukomeye cyane gusa naho musigaye mutumirana mu madote, iyo modoka vraiment hagarika kuyitembere. Sivyo kubera iki? Kuko umumekanisi n'umuntu tugenda vyatugoye, ariko iyo twamaze gucika abagenzi dusigaye uza abana biwe, abuzukuru biwe, uhora witaba ama anniversaire no kuri iyo modoka yawe, ibintu birakomeye cyane. Sivyo kubera iki? Kuko umumekanisi arahari kugira ngo adufashe gufixa ibintu byacu byapfuye. Sivyo? Yesu ndaje kubagira muri kino gitondo, Yesu si umumekanisi. Subira umbwire mu micana ati Yesu si umumekanisi.
Haleluya. Yesu ni Imana. Haleluya. Numuvyeyi, numukunzi. Amen. Turamukeneye atari uko ibyacu byapfuye canke biko bigenda nabi canke ko bimeze nabi, ariko turamukeneye kuko turamukeneye. Ndakeneye Imana. Sisenga kubera ndi pasteur. Kandi uravyumva, ndasenga kuko narakijijwe. Haleluya. Narakijijwe, naramenye Imana, narahuye n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amina. Proverbe 14 verset 12 havuga ngo, hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko amaherezo yayo inzira ishikana mu rupfu, ikaba inzira ishikana mu rupfu. Haleluya. Subiramo kandi uyu murongo. Hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko amaherezo yayo inzira ishikana mu rupfu, ikaba inzira ishikana mu rupfu. Turakeneye Imana kuko turi abantu bashobora kwihenda. Inzira turayiraba tukabona ni inzira nziza, tukabona ni inzira nziza, tukabona ni ikintu kizodufasha, tukabona na ahantu heza, tukabona ni ikintu gikenewe, tukabona ni ikintu turi convaincu naco, ariko Bibiliya ivuga ngo amaherezo yacu akaba amahonero. Ikintu urashobora kukiraba, inzira urashobora kuyiraba, decision urashobora kuyifata, orientation urashobora kuyijamwo, urashobora gufata inzira ku ruvyaro rwawe, ku bagenzi bawe, ku kazi kawe, ku bikorwa vyawe, urashobora kugira ico ugiyemwo kanaka ukibaza ko ari ciza, ariko kandi amaherezo yacu akaba amahonero. Ibi ni ibintu bitwereka yuko nk'abana b'abantu tubaye mu buzima aho tudashobora kwifia canke aho tudashobora kwisunga gusa ivyo twebwe tubona n'ivyo twiyumvira. Ndashobora kwibaza ko ari opportunité ya faire, ndashobora kwibaza ko iri shuri ari ryiza ku bana banje, ndashobora kwibaza yuko yari solution nziza ku rugo rwanje, ndashobora kwibaza ko ikarico nkwiye gukora mu kazi kanje, ariko kandi akanya ncibajije ko arico ngo kwiherezo ry'urugendo nkasanga narihenze, nkasanga ahubwo vyamvyariye urupfu. Kubera iki? Kuko nk'abantu turihenda, turakeneye uburongozi bw'Imana, turakeneye presence y'Imana kugira ngo itumenyeshe ibikwiriye nibidakwiriye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Urabizi bantu b'Imana, munyemerere mvuga iki kintu. Nukuri hari igihe usanga tubayeho mu buzima dushaka kwirengagiza yuko isi imerewe nabi. Hari igihe kubera twiteze ibintu byinshi mu buzima bwacu byiza, hari igihe dushaka kwinyoha canke kwirengagiza ko ibintu byose bitameze neza. Ariko bamwe mu bantu bagirirwa ubuntu n'Imana, bamwe mu bantu bashobozwa cyane kurusha abandi, n'abantu bagiye bubaka mu buzima bwabo ubucuti bwabo n'Imana. Kuko ibihe birashobora kuba ibigoye canke bikaba bibi, ariko nta nari muzoza gusanga wowe uri umuhombe igihe wagize ubucuti bukomeye n'Imana. Bwana asifiwe sana. Iyo ndiko ndaraba isi, ndagomba kubabwira ngo isi iri mu gihe no kwita vraiment igihe ca confusion. Sinzi ntidukurikirana ku rugezo rumwe ibintu, ariko iyo ndiko ndaraba isi muri rusangi mu rwego rwa politike, iyo ndiko ndaraba isi muri rusangi mu rwego rw'imibereho canke by'imyiyumvire, imyizerere, iyo ndiko ndaraba isi muri rusangi, nsanga isi iri mu gihe kiri instable, kimwe mu bihe vraiment vya mbere biri instable. Kandi hari ibintu byinshi bitwigisha, bikatwigisha ku marimite yacu nk'abana b'abantu. Kuko hama hariho ibihe biba mu buzima Imana ikadupermeta kubona marimite yacu nk'abantu. Burya nta muntu acika vy'ukuri umusenzi iyo atari umuntu atahura marimite afise. Burya gusenga ni igikorwa cyo guca bugufi. Kuko ntushobora kumenya ko ukeneye Imana kugeza umunsi uzomenya ko ukeneye Imana. Urashobora kwibaza igihe kimwe yuko wowe ibintu bishobora canke ubimetriza, ariko ndagomba kubwira ikintu kimwe ngo iyo urinze ubona ubuzima bwawe bwarize kwirukira Imana, uzomenye ko ari imwe mu masinye ya humilité ku buzima bwawe, kuko wageze ahantu utahura combien tu as besoin de Dieu. Isi iri instable. Maze iminsi nsuiva nkaraba mu gace ka Aziya, nkaraba mu migenderanire ya Amerika
na Australie, nkaraba ejo haheze nkaraba ukuja hamwe kw'igisirikare c'abarusiya n'ic'abashinwa bagira muri mer de Japon, bagira ama exercice militaire. Nkaraba tendance ingene isiri kiragenda iba extreme, nkabona ingene imigenderanire y'ibihugu bikomakomeye ibiri fragile, ubona umenga umwanya wose ikirere ni kibi. Nkaraba ingwano z'amasibe attack ziriko ziraba, uravyumva zitera zigira gute, kandi nkabona ayo ma provocation. Nkaraba ingene isi, uravyumva geopolitique, nkaraba ukuntu isi merewe, nkaraba ukuntu isi isa. Havuga nti ego umwana w'umuntu Imana yaramuhaye ubwenge, ariko Imana yaratubikiye akumba gato katwereka combien turi fragile kandi katabwenge dufise. Isi iri mu bihe vyayo biri instable ku rugezo wowe udashobora kubisobanukirwa. Ariko ibi bintu byose ugiye muri Bibiliya ukagenda ukagira lecture ukiga ku matemps prophétique, urabona ko isi merewe nabi. Iyo uravye gestion y'isi ya Covid, iki kiza caduteye, ukaraba ingene ari kiza akantu gatoya, uravyumva cica abantu bake cyane kubayigwaye bingana kujya mwabonye, ukiyumva ati mbega isi ariko bayatewe na Ebola yakwa kwica 50% canke plus que ça, isi yari kumererwa gute? Ukaraba ugutatona, ukaraba incertitude muri gestion ya crise nk'ijya, ukaraba abantu kuntu bagerageza ikibapima ikibagiriki, ukaraba ingene ibihugu birengegwa, ukaraba ibihugu biri puissant ingene birengegwa, ukaraba ingene bidafise capacité yo kujera abagwayi bangana kujya, ukaraba abantu bapfa atawugiye kubahamba atawabagaraguye, ukabona ibiziga vyaherekejwe n'umupatiri, ukabona amafosse commune nk'ukumenga habaye genocide, ariko abantu bishwe n'ingwara atanu ugifise umwanya wo kubahamba, kuko tellement ni benshi kandi bari infecté bo kwanduza. Ukaraba ingene isi inyiganyijwe n'akantu gatoya, ukibuka ijambo Imana yabwiye mu gihe cyane Nebukadineza mu gihe ca Babiloni, ingene hazokoroka akabuye gatoya kagatibuka kavuye mu ijuru kakagwa kwino y'igistatu cari gikomeye, cose kigahenuka gihenuwe n'akantu gato kandi gifise puissance. Ukaraba ingene isi iri fragile, ukaraba ingene tugendera mu buzima buri fragile, ukaraba ibiza vy'amazi, ukaraba amazu aguruka, ukaraba amavolcan, ukaraba ibinyamugigima, ukaraba amakatastrophe naturelle atari maîtrisé, ukaraba ingene abantu batatona bataye umutwe, bataye rezo, bataye nord na sud. Ukavuga uti mwisi hariho ibintu vyinshi vyari kutwigisha ubwenge, ariko Satani il a aveuglé l'intelligence de ce monde. Satani yatugize impumyi. Hama muri ivyo bintu vyose, muri ayo ma incertitude yose, ugasanga ishengero rya Kristo ni twege abantu ba mbere chanere babaho, twege abantu ba mbere turiko dusengera ibintu. Ni twege abantu ba mbere turi muri illusion totale y'ico isi iriko iratureserva. Yesu yaravuze ngo ibi byose bizohenuka, nta nibuye rizosigara ku rindi. Ntituriko turaba mu isi igiye kuba nziza, ntituje no gusenga kugira ngo isi ibe nziza, no gusenga ngo mu isi habe heza ni erreur, no kwakira amaprofesa aguma tugira yuko tuzoba nko mu ijuru tukamera nk'abajehova turi mu ijuru ryo mu isi ni erreur, hérésie, apostasie, perte. Why? Kuko muri temps prophétique, mu buryo prophétique, mu buryo biblique, isi ntizogenda iba nziza, isi izogenda iba mbi. Kandi huzuye avertissement nyinshi mu ijambo ry'Imana ribwira bizera ingene uko iminsi irushiriza kuba mibi, aba ariko natwe dukwiye kurushiriza kuveya no kurondera Imana no kwegera Imana. Haleluya. Apana ko bizohinduka oya, ariko kuko muri presence y'Imana hari grâce spéciale izodushoboza kurengana ivyo bihe bibi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. No mu minsi mibi isi yoroherwa kubera l'église de Dieu, ariko igihe église y'umwami isamaye, yasamajwe, ari ifise imfunguruzo, ndagomba kubabwira ngo ni kibazo gikomeye cyane, ni kibazo gikomeye cyane,
ariko ngomba kubakangurira nk'abana bo muri iyi nzu, nk'abarerewe ngaha muri life center, kukubwira ngo ukore ibishoboka byose utozwe amapa ya mbere n'indero ya mbere kugeza aho uzocika umuntu w'inshuti y'Imana, umugenzi w'Imana, urondera mu nyonga h'Imana. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Mariya ico yaragitahuye, ariha Yesu mu buryo bwo kumurondera. Ntibiri incompatible n'iterambere ryawe, ntaco bigutwara mu byo usanzwe urimo, ahubwo bikongera precision n'uburyohe mu byo usanzwe urimo. Haleluya. Amen. Washobora gusoma Matayo 6:6. Matayo 6:6. Ariko weho iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe, wugare urugi, usenge so aba mu mpisho, kandi so akuboneye mu mpisho azoguhera. Ariko weho usenge, winjire mu cyumba cawe, wugare umuryango. Ariko weho usenge, winjire mu cyumba cawe, wugare umuryango. Amasengesho ni ikintu kibera mu cyumba. Amasengesho ni ikintu kibera mu mwiherero wawe. Ndagomba gusobanura iki cyumba si cyumba c'amasengesho gusa cyangwa icyumba cawe, ariko ndagomba kubabwira ngo nico kintu cyonyene cyo muri Bibiliya, mu bintu byose Bibiliya itwigisha, Imana yatubwiye yuko nitwagikora tugikorere mu cyumba. Nico kintu cyonyene Imana cyo muri Bibiliya yatubwiye ngo nitwagikora tugikorere mu cyumba. Kubera iki tugikorera mu cyumba? Iri jambo mu cyumba rifeza allusion ku bantu bubakanye, umugabo n'umugore. Ni jambo rigaruka mu Baheburayo rivuga ngo abubakanye cyangwa ngo uburiri bw'abubakanye bwubahwe, kuko abubakanye bahurira mu cyumba. Mu cyumba ni kibanza ca intimite, mu cyumba ni kibanza c'ubusabane, mu cyumba na hantu hawe ho mwibanga, mu cyumba cawe niho hantu hambere uri vrai, mu cyumba cawe niho hantu hambere uri à l'aise, mu cyumba cawe niho uri wewe, mu cyumba cawe niho atakintu na kimwe uri kurigirisha, mu cyumba cawe niho hantu ata muntu n'umwe uri kuragerageza ko impressiona, mu cyumba cawe niho hantu ata makiyaje ukoreraho kiretse ugira usohoke, mu cyumba cawe na hantu ho mwibanga. Haleluya. Bega umugore wanje ari he? Yatevye. Swat. Nuko niko Satana dusamaza. Yagiye hajya kandi yatevye. Okay. Mu cyumba niho hantu, reka nimbe kubagana nikari ni munyishinga. Bwana sifiwe sana. Baranyica. Umviriza rero navuze ngo mu cyumba, vuga uti mu cyumba. Haleluya. Ni wasenga winjire mu cyumba cawe. Entre dans ta chambre. Muriko muranyumva agashengero ry'Imana. Iyi minsi 40 tugiye mu cyumba. Nimba ari mu cyumba, ça veut dire yuko mu cyumba ntihaza abantu bose. Mu cyumba ntihazirigara. Sinzi nkamwe. Ariko mu cyumba si ahantu hirigara, si ahantu wakirira abashitsi. Mu cyumba ni mu kibanza ca intimite. Mu yandi majambo, Bibiliya ivuga ngo wowe ni wasenga, Imana ivuga ngo genda mu kibanza ca intimite, genda ahantu abandi bataza. Ni umwanya w'umwiherero. Iyo tuvuze ngo tugiye mu masengesho, ni umwanya wo kwiherera, ni umwanya tugenda ahantu. Yesu ashimwe cyane. Amina. Mu cyumba ni kibanza c'akaruhuko. Iyo tuje muri presence y'Imana, iyo tuje gusenga, tuba tuje mu cyumba n'ahantu ha intimite. Kigira kabiri, n'ahantu h'akaruhuko. N'ahantu ico tuza kuvanayo, ico tuza gukurayo nk'umusaruro, ico tuza kuvana muri iminsi 40 y'amasengesho, ico tuvanya mu mwanya yacu yo kurondera Imana n'akaruhuko.
kuko turavise ibintu byinshi bituruhisha. Akazi karaturuhisha, presiyo y'akazi iraturuhisha, presiyo y'amafaranga iri ku buzima bwacu, ibyo tudashobora gukora, amaesheyanse araturemera y'ibyo tugomba kurangura mu kiringo kanaka tutaraheza, ibirarane, ibyapfuye, uwo mwubakanye arakuruhisha, ibintu birakugora. Ibyo bintu byose biza bikaba nk'uburemere ku buzima bwawe. Ico wabuze, uwo wabuze birakuremera, perte mu buzima yabayeho, ikinogo casizwe n'umukunzi yapfuye akava mu buzima bwawe kiraremereye. Incomprehension uri kurahura nayo mu buzima kuko abantu batagutahura, abantu badashigikiye amadecision uri kurafata, decision wafashe biriko birakuruhisha. Nimba umerewe gutyo uko ariko kose umerewe, injira mu cumba cawe, injira mu cumba cawe, mu kibanza ca intimite, mu kibanza c'Imana ishobora kugutahura, mu kibanza c'Imana igusobanukiwe, mu kibanza c'Imana ishobora gutahura ivyo uri kuracamwo, mu kibanza c'Imana ishobora kukumva, mu kibanza c'Imana ishobora kudegaja compréhension na repos. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Shengero ry'Imana, abantu benshi muri mwebwe murakeneye kwinjira mu cumba. Urabikeneye nyene. Urakeneye igicumba, urakeneye uyu muntu, urakeneye Imana. Niyo grâce twagiriwe. Imvire yuko ba Dawidi barindira igihe kugira bagende kumuraba. Imvire yuko bamusenga baraba Yerusalemu, baraba aho hari oriente kugira ngo basenge. Iyumvire yuko barinda gukora protocole itagira uko ingana. Iyumvire ko barinda guca ku bantu kugira ngo ivyabo vyakigwe n'Imana. Iyumvire yuko ata connection directe bari bafise. Ariko muyimvire no musi muri kino gitondo yuko turafise uburenganzira bwo kwinjira. Haleluya. Irembo ryaruguruwe. Turafise accès, turafise percée, turafise iyo privilège. Hari igihe uhamagara abantu wadeprime ukababarira ngo uranumva ngo ushaka kwidesharge. Ega abantu turaheza kubidesharge ariko tukababarira ibyacu, ariko doje kubibabarira bakora iki? Baca barira, abandi bakaguhama mushwa, uravyumva, abandi ukabakunda kuko uravyumva, ariko kandi ntibashobora kuturuhura. Haleluya. Kuko akaruhuko nako mu cumba, ico cumba nacone gitumirwamo umuntu agiye gusenga. Entre dans ta chambre. Ikigira gatatu canke ikigira kabiri, ferme ta porte. Ugara umuryango wawe, injira mu cumba, ugara umuryango wawe. Haleluya. Uku niko Yesu yariko aravuga ku bantu bagiye gusenga. Wowe ni waja gusenga, ugara umuryango wawe. Kugara umuryango bifise isobanuro nyinshi ariko mvuge nkeya, kumbura izindi zozivuga hagati mu ndwi. Iyo birivuze ngo ugara umuryango wawe, ni ukuvuga ngo ninjiye muri presence y'Imana, nugara umuryango wanje kugira ngo nkupe communication iri hagati ya jewe n'izindi information. Muriko muravyumvaga abantu b'Imana? Nuko ngiye muri conversation, nuko ngiye mu kiganiro gikomeye ku buryo atabindi biganiro nkeneye gushirako attention yanje. Washaka kunsomera mu Bakolosayo ndibaza igice ca kabiri. N'uyu murongo usobanura muri iki cumba ibikoreka. Colossiens chapitre 2 verset ndibaza uwo murongo murabufise, nimushire wowe nafise. Colossiens havuga ngo iki? 3 verset 2. Mushire imitima kubiri hejuru. Mushire imitima kubiri hejuru. Ntimuyishire kubiri mw'isi. Ntimuyishire kubiri mw'isi. Mu Gifaransa bavukoresha ijambo affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où votre Père céleste se trouve. Affection. Yesu ashimwe cyane. Iyo dufashe imyanya yacu yo gusenga, nigihe uza gushira amaso yawe, nigihe uza kuryohererwa, nigihe uza gushira affection yawe ku kintu kanaka. Hari abantu usanga bafise passion y'imiduga, hari abantu usanga bafise passion y'ibintu kanaka, ugasanga ico kintu ukunda uragifise, uragikolectiona, urakibika, uragifise,
urafise udukinisho tw'imiduga, urafise amafoto y'imiduga. Iyo ukunda ikintu uragikolekisiona ukakibika cyangwa ukagisuiva ukamenya ati iyi ni igezweho, iki nico kigezweho. Iri jambo rivuga ngo affectionnez-vous aux choses d'en haut. Iyo twinjiye mu masengesho ni umwanya particulier tuba twinjiyemo, aho affection yacu tuyizana kuri iyo Mana, aho umwitwarariko wacu, aho meditation yacu, aho attention yacu tuza kuyishira ku Mana, kugira ngo ku munsi twumve ico yavuze, kugira ngo ku munsi twumve iciri kiratuganiriza, kugira ngo tuyimvire ko, kugira ngo tuyiganirize, kugira ngo tuyumvirize, aho Imana ichika l'objet de mon affection. Haleluya. Rero aravuze mu Bakolosayi ngo affectionnez-vous. Iyo twugaye umuryango w'icumba cacu, nuko tuba tugiye kuryohererwa no kwiga kuryohererwa no kwiga kwa apprécier no kwiga kwiyumvira kuri ujya muntu twakurikiye, kuri ijya Mana twakurikiye. Muravyumva ibindi ko ndavuga yuko amasengesho atabagizwe gusa niyo mitwaro tuzana imbere y'Imana, ariko d'abord Imana, Dieu est l'objet de notre affection. Ndagomba corriger domaine yawe ya prière, kuko yarinjiyemo virus. Hari abantu badaparvena gusenga iyo badafise imitwaro, ariko kandi ngenda kubwire ngo kosora ico kintu, ahubwo uhindukize, utangura ahubwo gusenga udatumbereye gusa kubona ibibazo byawe biba corrige canke biba fixe, ariko gusenga wumva yuko ukeneye kugira Imana nk'umukunzi wawe, kugira Imana objet ya affection yawe, kwiga gukunda Imana, kwimenyereza gukunda Imana, kwiga kuba mu gacerere kayo. Bantu b'Imana, hari n'igihe uja mu masengesho udafise ivyo ubarira Imana, ukahaza ugahora ukavuga ati Imana muri kino gitondo canke muri no mwanya nta bintu byinshi mfise vyo kukubwira. Hari abantu bambwiye ngo iyo ngiye gusenga ndabura ivyo mvuga. Erega Imana nidutumira kuba imvuzi mu mahombi, ariko naho ushobora kuba wabuze ivyo uvuga, Imana ikeneye wewe, ikeneye presence yawe. Uti Imana ndahari, numva narengewe, numva ntafise amajambo yo kudekriva umunezero canke umubabaro wanje. Haleluya. Ariko kandi Imana ndi hano, haleluya, ndi hano, nkorako urahari, nkuko abagenzi ishobora kuba bamwe nkumva ndi Entre, ndazi ko nawe presence yawe irahari. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu bavuga ngo ni gute wumva ijwi ry'Imana? Umviriza ikintu kimwe, nta wakwigishije ngene wumva ijwi ry'uwo mubana canke rya mama wawe canke ry'abakunzi bawe. Wararyumvise a force yo kuryumva, watangwe kumvira ijwi rya mama wawe mu nda, umaze gusohoka kuryumvira muri exterieur, uramenya uko avuga. Iyo avuze uramenya ko ari mama, iyo atwenze uramenya intwengo yiwe, iyo arize uramenya ko ari we arize, umuza nezere, umuza babaye, uramukaputa ahantu hariho hose. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko wize kuba muri presence yiwe. Nta wakubwiye ngo nyigishe ingene bumva mama, ngo point 1 ngo bumva mama mukuno ya, kuko ari muri presence yawe, nawe ukaba muri presence yiwe, then you can hear her voice. You understand? Rero nta muntu atwigisha ingene twumva ijwi ry'Imana, ariko mu kuba muri presence y'Imana, mu gukunda presence y'Imana, mu gushishikara kuri nyoterwa, uzoteba umenye ngene Imana ivuga. Rimwe izoguha iciyumviro, ikindi gihe izoguha conviction, ikindi gihe izovugisha umuntu, ikindi gihe izokwerekera ku capa co kwibarabara, ikindi gihe umwana azovuga ijambo, umwana mutoya azovuga wumva Imana iravuze. Yesu ashimwe cyane, kuko ijwi ry'Imana riri mu bikoresho byose iravyitiza. N'aya mashugwe no ya medita ko akanyigisha Imana, kuko la voix de Dieu, haleluya, ifise inzira mu gashurushuru, ifise inzira mu mazi, ifise inzira ku butaka, ifise inzira ahantu hose ndashobora kuyumva. Ntifise ikibazo c'ivyivugiramwo, ifise ikibazo c'amatwi yumviriza. Haleluya. Iyo turi mu misire nk'iyo gusenga, turiga kumwumva, turiga gukunda presence yiyo, turiga kubikumbura, turiga kuba twenyene, uriga kutaba mu bantu. Imana izogenda ikuvana mu bantu buhoro buhoro, atari uko ikwankisha abantu, ariko dependance yawe kuri izoba nini ku buryo wumva kutamukeneye kwama wicaraye n'abantu autour de toi kugira ngo baguserebre canke ubaserebre, ariko kandi uzokumva ukenera no kubavamo kugira ngo uhure nayo, kuko ça devient une présence dukunda kandi tugakumbura. Kandi hari igihe wumva kwihari, ariko hari n'igihe tuza kurondera intensité, hari igihe tuza kurondera vyinshi cyane kuri yo. Yesu ashimwe cyane. Yaravuze ngo ni waja gusenga ngo ferme ta porte. Iyo umuntu yugaye umuryango ari muri isolation,
ari confine, ari muri quarantaine. Nimba covid dutwara muri quarantaine, a plus forte raison n'Imana yanje yontwara muri quarantaine, atari uko mfise ivyo ntinya kwandukiza abantu, ariko ari uko mshaka yuko Imana igira ibinyandukiza, hama nkagaruka mu bantu mfise ico ndabazaniye, kubera haleluya n'umutunzi w'ubuntu bwinshi. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ni bande bumva bashaka amasengesho kweri? Ni bande bumva bariko baravyumva? Ni bande bumva ico ndiko ndavuga? Yesu ashimwe cyane. Ndakwibukije ko Mariya ntareka ararondera ubushobozi, ntareka ararondera ibitangaza, ntareka ararondera gusohoka kiza abagwayi, no. Nta ministère, nta bikogwa, nta muhamagaro ukomeye, nta namwe Bibiliya isubira kumuvuga ko gatatu hose muvuga. Rimwe muvuga yicaye ku birenge bya Yesu, ahandi kamuvuga suka amarira yiwe ku birenge bya Yesu, ahandi akamubwira ati iyo wari kuba hari ntiyari gupfa mwene wacu, kuko I know you. Uravyumva, ntiyari gupfa, yari yuza kuba uhari. Ngo Yesu yumvise ayo majambo avuze ngo yumva amukoze ku mutima. Et pourtant sister wiwe hejuru yari yavuze la même chose, ariko Yesu akamumwambwa mabi mama mabi. Nta dusore nyinshi yari ifise no muri réponse yari karamuha, ariko ngo Mariya bivuze ngo yumva ari ému, kikumba kumba. Haleluya. Kubera iki? Kuko hari abantu basanzwe bafise conversation, iravyumvira déjà une conversation existante. Yesu ashimwe cyane. Si ibintu byo kuza ngo birashushe ngo tuge mu mahombi. Nukuri bihora bingora iyo numva abantu bariko baramobiliza abantu gusenga gukogo. Uravyumva ngo bihagaze ku mapeur. Ayo masengesho vraiment Imana ibampere nk'ishengero tuyarengane yo gusengeshwa na peur. Ariko kandi tukunda amasengesho tubitewe no kumukunda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. No kumukunda no kumushaka. Aravuga rero ngo ni winjira mu cumba cawe wugara umuryango. Nico gituma nababwiye ngo turiko turasenga nkuko nibiba bikenewe cyane yuko tuguma muri ya désordre yacu. Nico gituma udaparvena no guheza imisi y'amasengesho, kuko uraba tellement déconcentré, kandi nibyo Satani ahagurutsa ntibibuze kugira ngo agusamaze, ukaza kwirotruva imisi y'amasengesho ntuzi n'ivyo urimo, ukavuga ati reko ndiko nicira iki n'inzara, ugahagarika gufungura. Why? Kuko urashika hano ukavuga uti sihondi. Rero iyi misi yo mvuze ngo gusenga ni gihe tuzana umutima, ni gihe uvyuka mu gatondo, ni gihe uhindura ingene ibintu vyahora bigenda. Byo nashoboka ko imisi yawe yose izosa gutyo byoba vyiza, ariko ku buryo bw'umwihariko muri iyi misi tuba tugiyemo habe hakarusho kugira ngo wige ibintu bishasha bizocika habitude zawe. Twese twarize gusenga, twarimenyereje gusenga, twaratojwe mu gusenga, ariko uyu munsi nico kintu kizima nukuri ubuzima bwacu bufise. Warubiziga abantu b'Imana, hari n'igihe ubona umukristo ukabona ari muri confusion. Uravyumva? Hari n'igihe uganira n'umuntu gutya, muriko muraganira n'umuntu, kumva ariko avuga ibintu biracuramye, kumva nawe ntari karitahura, ukamubwira ati reka basi duhore dusenga, ugafata umwanya wo gusenga, mwafata umwanya wo gusenga 30 minutes yo gusenga, yasubira kuvuga akavuga différemment n'ivyo ariko aravuga, ukamenya ngo presence y'Imana irahindura ikirere. Ni kubera ko iyo muje mu rusengero mwumva muhezagiwe, ni presence, kuko tuba turi muri atmosphere, kandi meditation yacu ibiri kuri we, si magie, ni réalité. Ngo ni winjira wugara umuryango, umviriza, ngo winjire mu kibanza c'ibanga. Entre dans le lieu secret. Injira mu kibanza c'ibanga. Injira mu kibanza c'ibanga. Dans le lieu secret. Winjira ahantu ho mwibanga. Kuko Imana ntiri superficielle. Imana iri muri profondeur. Iri jambo injira mu kibanza c'ibanga. Ndababazega abantu b'Imana, mumfashe dukore travail gato muri message. Mbega mu cumba si mu kibanza c'ibanga? Ntitwamaze kwinjira muri chambre, ntitwamaze kugara umuryango, none deja ntitwamaze kwinjira mu ibanga. Kubera ko none Bible itubwira ngo twinjire kandi muri secret. Gira cellule de prière, mwishuro mwicaranye, mwishuro muri cellule tudiscuta parole, abataja muri cellule mwigireyo. Ishuro uwo muntu tunanene kubera iki ari kibanza c'ibanga, kandi bari ko mutumvira. Siko reka ndabareke sindabambara, hariho n'abashitsi bacavuga ati ibijya bintu byo okay, mu kibanza c'ibanga, mu kibanza c'ibanga. Ikibanza c'ibanga ntikiri physique,
si kubera ninjiye muri chambre, si kubera nugaye umuryango namaze kwinjira mu ibanga, kuko urashobora kwinjira muri 40 jours ariko ntiwinjire mu ibanga. Urashobora kwinjira muri 40 jours ukaguma muri distraction. Hariho n'abazo kwinjira muri 40 jours kubera umufiance wewe yinjiye. None wowe wumva winjiye Chaye kubera abajama binjiye, chaye kubera ufise umumere w'iterabwoba bavuga ngo iyi minsi 40 nta kurya. Hariho abamama bameze gutyo, nta kurya, namwe mugaca mwinjirayo. Si kubera izo mekanisme zose zashizwe en place kuri muri 40 jours, kuko urashobora kuba mu kintu utari mu kintu. Urashobora kuba mu cumba wugaye umuryango, ariko kugara umuryango kugira ngo wimvire mu gahinda kawe, n'ingene ntuzanya guheraniye amahera kandi ashaka kuya kwishura, n'ingene ugira umutware muri tribunal, ariko kandi wugaye icumba. Kugara icumba c'est pas la formule, ariko kandi ikintu kiri important, umaze kugara kijya cumba cawe, mbeho wawinjiye mu kibanza c'ibanga, mu kibanza ca intimité, aho connection yawe ije ku Mana, aho utanguye kumedita ku Mana, aho winjira mu ijambo ry'Imana, aho utangura kwiyumvira ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Icubahiro c'Imana nukunyegeza amabanga, ariko natwe ivyo yaduhishuriye tubitambukiremo. Ndagomba kuvuga ngo ubuhinga bw'Imana, la gloire et l'honneur de Dieu, c'est de cacher les secrets. Ariko kandi Imana idukunze iduha kubinyegejwe ikabiduhako, itwereka kubinyegejwe ikabiduhishurira, kubera ko turi mu kibanza c'ibanga, nayo ikaduha amabanga nk'abantu bayo. Abandi bakidoga bakicurikira, abandi bakavuga ngo biraheze, ariko bakavuga ngo maze umuntu wanje azozigamwa, umuntu wanje azoteramigwa. Imana ikagukomunika, Imana ikakuremesha, ibikubashisha kubandanya igihe abandi bihebuye. Why? Kuko mu kibanza c'ibanga, le Dieu des secrets t'a révélé son secret. Shengero ry'Imana tubayeho dutatona, turatatona ingene twemvesisa, turatatona ingene dukora ibintu, tugifata ama decision dutatona, dukora ibintu muri copy, dukora ibintu muri copier coller, dukora ibintu kubera abandi babikoze. Ariko iryo shuri rukura twara ku mwana, si iry'umwana wawe, ariko kumbure naho mugenzi wawe yahatwaye, uwawe ntazohevuriwa neza, kuko ni hamacinga na psychology yiwe, kandi ni hamacinga na don yiwe, ntaco hazomumarira. Harageza abantu b'Imana biga kwinjira mu kibanza c'ibanga imbere yo gufata ama decision akomeye, kugira ngo nidukora ibyo abandi bose bakora, ariko dukora ibintu kubera Imana yaturongoye kubikora, kubera le Dieu des secrets nous a partagé notre portion. Hallelujah, hallelujah. Ni winjira mu cumba cawe, winjire mu kibanza c'ibanga, ikibanza c'ibanga, ikibanza c'ibanga, ikibanza c'ibanga, ikibanza c'ibanga, aho nyene amabanga ashobora kugupartaje amabanga. Ntiwari ukwiye kubaho gutyo, ntiwari ukwiye kuba umerewe uko, ariko kandi hari ahantu udafitiye access, hari ibintu bitagize ubuzima bwawe. Hari igihe abantu bakubwira ngo pastor, none ngo wowe none ngo ko wama uri calme, ko tanari umuntu akubona uri kuriruka, ko wama none wowe. Hari umuntu amukirisa kubera ko badoneka pastor ufise ingorane zihewe, hambwe no zikugira wowe cugwa, ariko kandi nta nizo uzopfa mbonye ko, ariko bihagaze ku kintu kimwe gusa, hariho grâce spéciale Imana iha abantu b'Imana, uwari we wese wayirondeye. Haleluya, ikagutwikira ku buryo atacawe kiza ngo kikuremere, kuko ivyawe bicika ivyayo. Yesu ashimwe cyane. Ukaguma wahutse kuko wayikoreye umutwaro wawe, nayo ni gukoreza ingata yayo iri leje, irahwahutse, iriyoroheje. Yesu ashimwe cyane, sans toutefois guperdre ikintu na kimwe, ariko uhoraho akaruhura umutima wawe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, mu bubiko bw'Imana hari ivyo umuntu wese uno musi muri kino gitondo ndabikubariye, ariko kandi gusa turakeneye kwinjira hajya ahantu. Yesu ashimwe cyane. Sinzi kubona aya ma étape, on entre, on ferme, on est dans la chambre, ntituri muri salon. Sinzi ko muko murumva izi zose ni dimension two kwiga ko tukazagura, ni dimension za communion. Nta wiyumvira kwinjira mu cumba adasanzwe akijijwe, ariko kandi gukizwa urashobora kuba uri muri salon ya communauté chrétienne mondiale,
ariko kwinjira mu cumba ubuteye intambuko iruta ya communauté chrétienne internationale. Hama kandi winjira no mu ico cumba ukanugara ubuteye yindi ntambuko. Yesu ashimwe cyane, kuko ubuhejeje kugaragaza ico ushaka kumviriza n'ico ushaka kwiyafectiona ko ico ari cyo par rapport y'ibisigaye inyuma. Amasengesho si collective. Nurindire kubaza abantu ngo mbega 40 ijuru rayiri muri abantu bameze gutyo bakaca bazageze mbega ngo tuzoba turi kumwe byarawe yaje ndiko nakora ama exam manzo bandushe sinzo bantare ngo nivyo kwaca bazuze ngo 40 ijuru zo birimo aho nasengeye nta gice Imana irakora kwabazo gatatu 40 ijuru tuzoba turi kumwe bomara kumva batatu bane atariho bari nawo ugacugira gute frère ukura vyumva kubera iki kuko shengero ry'Imana mu cumba ihagenda bose si ibintu vya mobilisation yabo turi kumwe bose muri département yabo turi kumwe bose mu oya association yanyu yose ntizoza ariko wewe entre seul. Haleluya. Arongera kandi aravuga ikintu gikomeye uravyumva ton père qui est là dans le lieu secret. Haleluya. Sivyo agira gute abona mwibanga azokwishura. Bantu b'Imana ngenda batangaza hari igihe Imana ikuvugisha kubikwerekeye wewe kukibona mwibanga ukumvira hejeje kugukosora na diagnostique wari wihaye igahinduka. Hari igihe Imana ibona mwibanga ishobora kukuvugisha ikakuganiriza ukacubona ko wari kurihenda kukungene uri kuranaliza ivyo uri kuracamo. Hari amasolution twihuta kuzana mu bibazo vyacu kuko afatiye kuri kwa kwihenda kwacu, ariko ndaje kubabwira no munsi muri kino gitondo ijya Mana iri mwibanga. Haleluya. Inabona no mwibanga. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ishobora kukuvugisha ku vyawe, ishobora kukuganiriza ku vyawe, ikagusubiza icuri kurayirondera ko. Yesu ashimwe cyane. Munyemere duhaguruke dusenga Imana muri kino gitondo. Haleluya. 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 Mana ishimwe cyane. Mana ishimwe cyane. Ninde yanyumvise neza muri kino gitondo? Haleluya. Ninde yumva ashaka kwinjira mu cumba ciyo? Haleluya. Amen. Iyo tuje mu masengesho hariho abantu uzosanga baryamye hasi bari muri presence y'Imana. Hari umuntu uzosanga apfukamye, hari undi uzosanga aryamye. Ntube perturbe nabo ba champion kuko mu bwami bw'Imana hariho aba champion. Kandi ntiwumve ugomba kugira ibintu nk'uko abigira. Gira shome yawe ukure ariko kandi inyuma y'igihe muze musohoka ahantu muri abakunzi b'Imana. Kubera iki abantu b'Imana isi irongowe na secret, isi igizwe na secret, isi irongowe n'ibintu tudatahura. Ivyo ubona mu makuru sivyo birongoye isi, ivyo wumva mu madiscours sivyo birongoye isi. Iyi si turimo iri spirituel, iyi si turimo ni impwemu. Decision z'ibihugu no mwisi aho zifatirwa ni mu rwego rw'impwemu. Nta mwami wo mwisi akomeye kugira ngo ashobore kuresista courant prophétique iri kiraza mwisi, nta numwe. Bose baza ari ibikoresho vyibwe n'ibihe biriko biragenda mwisi, kuko isi irafise ubwami. Ariko iyo si mwege murayibayemo, murayivyariramo, murayidandarizamo. Murakeneye kuba abantu batanyegejwe ikibanza c'ibanga. Murakeneye kutaba des étrangers muri domaine spirituel kandi mwarakijijwe. Ariko kandi Imana idufashe igihe cose tuyegera iguhe accès kuvyo mwibanga vyayo, kugira ngo ikubwire wewe muri ivyo bintu byose, kugira ngo ikwereke wewe muri ivyo bintu byose. Quelle est ta place? Quelle est ton attitude? Quel est le comportement que tu dois adopter? Wewe uri he dans tout ça? Muri ico kivage kinini wewe uri he? Eglise iri he? Abantu b'Imana bari he? Mbega inyifato yacu ni kuko inyifato yo mu mwaka uheze siyo nyifato y'uyu munsi. Inyifato yawe ni ivyo byose si binyegezwa.
iyo turabanebwe biki kibanza c'ibanga tubaho turaba ivyo abandi bariko baragira akaba ari ivyo natwe tugira. Ariko kandi iyo ubaye umuntu azi kugara umuryango uraronka direction propre à toi. Haleluya. Ukiga kubaho pas nécessaire muko abandi bariko barabaho ariko uri orienté nico Imana iba mwibanga yakomeretsa umutima wawe. Abigishwa baramubwiye Yesu, abasavye muhaguruke mwese tugiye gusenga. Abigishwa barasavye Yesu ngo twigishe gusenga, twigishe gusenga. Birantangaza, abigishwa ntibasavye Yesu ngo twigishe gukora ibitangaza, twigishe ingene bazura abapfuye. Ntibamusavye ngo twigishe ingene birukana abadayimoni, ntibamubwiye ngo twigishe ingene umuntu akoreshwa, twigishe ingene umuntu agira efficacité muri ministère, twigisha ingene eglise ikura, twigisha ingene umukristo aronka amafaranga agacika miliyoneri. Oya, sivyo bamusavye. Akora mwe ngo Yesu twigishe gusenga. Why? Kuko baramuravye ubuzima bwiwe batahura yuko adakeneye kubigisha ikintu na kimwe nyene bagikora, kuko ivyo akora vyose nuko ari umuntu asenga. Niyanyigisha gusenga nzokoreshwa ibitangaza, niyanyigisha gusenga nzobuvugisha ku bandi, niyanyigisha gusenga nzoba igikoresho, niyanyigisha gusenga nzogira umuco mu muryango, niyanyigisha gusenga nabijya bindi byose bizoza. Niho hantu honyene abigishwa babwiye Yesu ngo twigishe. Ahandi barambwiye ngo dusigurire uwo mugani, ako nta namwe bigeze bambwiye ngo twigishe, atari gihe bamubwiye ngo twigishe gusenga. Nanje uno munsi muri kino gitondo ndumva ashaka gusenga, mvuga ngo Life Center Yesu twigishe gusenga, twigishe gusenga. Nawe niba wasenga no munsi muri kino gitondo vuga uti Imana nyigisha gusenga. Muri iyi minsi tugiye kuja mu nyigisha gusenga. Haleluya. Muge uti Imana nkundisha gusenga. Haleluya. Ndashaka ijwi ry'umuntu wese ryumvikane muri kino kibanza, ndashaka bimenyekane ko hariho abantu hano hantu. Vuga uti Imana nyigisha Mana, ndashaka kwiga, ndashaka kwiga ubuhinga buri mu gusenga, ndashaka kwiga ubutunzi buri mu gusenga, ndashaka kwiga kwinjira mu cumba canje ata abandi bari, ndashaka kwiga kwinjira muri iyo intimité, ndashaka kwiga kwinjira muri iyo présence, ndashaka kwiga kwinjira muri uko kubaho, ndashaka kwiga kukwegera Mana, ndashaka kwiga kuza ku birenge vyawe, ndashaka kwiga kuba imbere yawe ntarambigwa, niyumvira programme zikurikira ntaguharurira iminota, niyumvira filime yansize, niyumvira agaprograme kansize, niyumvira kwirigara riri muri salon. Mana nyigisha kuba mu cumba canje. Cumba cawe gishobora kuba icumba co mu nzu, ariko kandi ukwira ijambo rivuga si cumba co mu nzu, ariko kigomba kwerekana umwanya particulier ugirana n'Imana yawe, ukisepara n'ibintu byose, ukagenda ahantu wumva ko wisanzuye, kugira ngo ushobore kuyiganiriza, kugira ngo ushobore kuyivugisha, kugira ngo ushobore kuyadresa ko umutima wawe, kugira ngo ushobore kuganira nayo. Oh Mana nyigisha gusenga Mana, nyigisha gusenga Mana. Mu myaka 29 najanye na wewe Mana, kandi nyigisha gusenga Mana. Komeza amasengesho yanje Mana. Oh nkuza mu gusenga Mana, nyongera Mana yo mwijuru, mvugutira Mana kubijanye no gusenga. Oh Mana yo mwijuru, gwiza Mana, gwiza Mana yo mwijuru inyota. Oh suka inyota mu bantu bawe. Ndakweretse abantu bari muri kino kibanza bahora basenga amasengesho en catastrophe. Mana bigishe gusenga Mana, kugira ngo nibatwagwe n'uruhagarara mu masengesho, kugira ngo nibirukanswe n'ivyagenze nabi mu masengesho. Ariko Mana turagusenze Mana, twigishe kubana na wewe. Erega n'ubundi Mana tuzobana na wewe ibihe bidashira, ibihe bidashira tuzobana nawe. Niwe wenyene uzohaguma, niwe wenyene tuzoguma muri presence yawe. Izindi presence tuzozitakaza, izindi presence tuzozitakaza, izindi environnement tuzozitakaza, ariko niwe Mana tuzoguma turaba ku murango no mwijoro, kwihweza mu nyonga hawe, tukuririmbira indirimbo. Ijambo ryawe ryatubariye Mana, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où se trouve votre Père céleste. Oh, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où se trouve votre Père céleste. Mana ndasenze kuri uyu munsi muri kino gitondo utwigishe gusenga Mana, twigishe Mana kwiyafectiona ku vyawe, twigishe Mana gukunda presence yawe, utwigishe kuva mu biduhamagara vyinshi, utwigishe kuva mu bidusamaza cane cane, kugira ngo tuguhe imigoroba yacu, tuguhe ibitondo vyacu,
utwigishe kuryama kare kugira ngo tuvyuke kare kukurondera, twigishe kukwiyumvira ko mu gitondo cacu Mana kugira ngo mu mutwenzi tukuganirize, utwigishe Mana yo mwijuru kuba imbere yawe, twigishe kuguha umwanya wacu Mana. Igisha ishengero ryawe gusenga. Ndasenge Mana iminsi tugiye kujamwo, ndakweretse iminsi tugiye kujamwo, ndakuragije urugendo rw'ishengero ryose aho tugiye kuzoba turi hano hantu, ndakuragije urugendo rw'abera Mana biyemeje Mana kwifatira umwanya wabo wo kuba ku birenge vyawe, biyemeje Mana kwinjira muri uyu mugabane wa Mariya, umugabane tutazokwakwa wo kuba ku birenge vyawe Mana, kugira ngo tugusuke kwa mosozi yacu, tugusuke kwa mavuta yacu, tugusuke ku mishatsi yacu Mana. Ndasenge iyi minsi, ndasenge ishengero, ndasenge Mana bariko barahangana n'ibyo bahangana, ndasenge Mana abakunyotewe, ndasenge Mana abo twigishije ijambo uyu mwaka wose tubigisha ijambo ryawe, ariko ataco tudashobora kubamarira bidaherekejwe n'ubushobozi bw'amasengesho kugira ngo aze kuritsindagira no kurihishura, kugira ngo Mana ibinyegezwa Mana bikugwe ko couverture, ariko Mana mijuru bicika ibiri revele Mana. Ndasenge ishengero ryose kugira ngo Mana uzane Mana abana bawe, utuzane Mana kuri uyu musozi, tuzane muri kino kibanza, tuzane hano hantu aho tuza kukurondera, aho tuza kuguhamagara, aho tuza kukwiyumvirako, aho tuza kukubwira Mana. Ndasengeye abantu bariko barafata ivyemezo, arabazokwisonzesha, arabazoza gusenga bisanzwe, arabazofata ibihe vyabo, arabafata iminsi y'amahotrete spesiale yabo, arabafata Mana iminsi y'amasengesho bakagenda mu bindi bibanza, arabafata Mana yo mwijuru amakonje Mana kugira ngo baronke imyanya yawe Mana. Ndabasengeye bose abagomba kuba muri ivyo bihe, ndasenze ngo Mana uzuhure n'ishengero ryawe, uzuhure n'ishengero ryawe. Ndakweretse abazazaniwe baze bahure na wowe Mana. Turasenze kuri uyu munsi Mana kugira ngo wowe utubere umwigisha. Inyuma y'iyi minsi y'amasengesho hagira umuntu azovuga ngo narakuze, narateye imbere mu nyota yanje y'Imana, mu kumara umwanya wanje n'Imana, mu kubana n'Imana, mu gusabana n'Imana yanje, hari ikintu ciyongereye. Haleluya, haleluya. Nimba ushaka kuba muri iyo minsi uduze ibiganza vyawe, usubiremo aya majambo uvuga uti ndagushimiye Mana kuri iyi minsi iri imbere yanje. Waravuze ngo tuguhamagare, uzokwitaba, utwereke ivyikinze Mana. Hari ibinyegezwa vyinshi, hari ivyo tudatahura, hari n'ivyo tutazi, hari ivyo ukeneye kuduha Mana kugira ngo tubifatire kw'ingingo. Ndasenze Mana kugira ngo muri iyo minsi yo gusenga, muri urwo rugendo Mana uzuduhishurira amabanga yawe, uzumishurira amabanga yawe, uzuvuge kuri jewe, uzuvuge ko Mana, uzuvuge ku vyanje Mana, uzungaburire Mana mu izina rya Yesu Kristo. Sinshaka gusubira kubaho mu kuzazanirwa mu izina rya Yesu. Sinshaka kugendera mu kuzazanirwa kwa kino gihe. Ndasenze Mana kugira ngo ibintu byose ubishira habona. Ndasenze Mana kugira ngo umuco wawe undasire muri iki gihe cyo guheza umwaka. Ndasenga Mana ngo habeho clarté, habeho kubona igipfungu cyose muri iyi minsi kizimangane, igipfungu cyose kimbuza kubona kure kizimangane mu izina rya Yesu Kristo. Ndasavye umuco wawe Mana mu ngingo ngiye kuzofata, mu ngingo nzofata. Ndahamagaye umuco wawe, ndahamagaye umuco wawe, ndahamagaye umuco wawe, ndahamagaye umuco wawe. Nditavye iyi rendez-vous Mana kuko nshaka kuvugana nawe, kuko nshaka kuba hafi yawe. Nyigisha kugukunda, nyigisha kugukunda, nyigisha kugukunda. Rema muri jewe umutima mushasha, umutima wo kugukunda, umutima wo kukurondera, umutima wo kugushira imbere. Urakoze Mana muri kino gitondo, urakoze Mana kuri Imana nziza.
urakoze ko ari wowe udutumira mu cumba, urakoze ko ari wowe waduhamagaye mu cumba, niwe watubwiye ngo twugare umuryango, niwe watubwiye ngo twinjire mu ibanga, nawe uzotwishura. Urakoze ku nyishu zigiye kuza, urakoze ku bizokoreka, urakoze ku byo tubikiye nk'ishengero ry'Imana. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Amen. Imana ibahezagire, mugire umunsi wa Mungu mwiza, uhoraho abagirire neza. Haleluya, haleluya.